Igihe rero bigize nk'umuhamagaro ubwo nyene ubwira abantu ngo hagarika kuvyara, hari igihe mu nyuma ubakenera kuko mu bisanzwe muri ya production n'ibindi vyose abantu baguma bakenewe. Umurindi wo kuvyara mu Burundi werekana yuko umukenyezi umurundi kazi mu buzima bwiwe yibaruka abana batandatu hagati ya 5 na 6 kandi dufate mbega bayita borne supérieure abana batandatu kuri mwebwe iyo ni ingorane canke nakarusho ku gihugu. Murakoze. Mu bisanzwe ibi ingorane iyo abo bana tudashobora kubavuza, tudashobora kubagaburira, tudashobora kubaha indero. Nibaza yuko ico niyo ufise umwe udashobora kumugaburira, udashobora kumuha indero, arakunanira kandi ari uwawe. Nibaza rero yuko kandi nticoba karusho kuko turakeneye gufata umurindi w'abantu tukawukurikirana turavye umurindi w'iterambere n'ubutunzi bw'iki gihugu. Nibaza ko ari uko ndabibona. Nayo ubundi aho tugeze uno munsi twategerezwa kwihutira cyane abo batandatu tugezeko gushobora kubagaburira, kugwiza umwimbo muri bimwe navuga, tegereza gukora uko dushoboye kugira ngo tubagaburire kuko baratunaniye. Uravye ingene ubutunzi bw'igihugu buriko buragenda, ntidushobora kubavuza, ntidushobora kubajana mu ishuri. Ico nico nibaza yuko dukwiye kwitwararika cyane cyane. Nayo ubundi sinoja kuvuga ngo niduhimiriza abantu kutavyara, jewe ico onye siko cyane cyane mba ndakibona, ahubwo nuko abantu bumva bati burya abantu iyo bateye imbere bonyene iyo bariko baripfuza kumererwa neza nibo nyene bumva yuko biha ico no kwita agafire ko kutarondera abana benshi. Igihe rero bigize nk'umuhamagaro ubwo nyene ubwira abantu ngo hagarika kuvyara, hari igihe mu nyuma ubakenera kuko mu bisanzwe muri ya production n'ibindi vyose abantu baguma bakenewe. Ntiwogira benshi canke ngugire bake cyane mugabo ukeneye kufite umurindi wamako ugenda ukurikiza.